Nibisanzwe ko abarundi basubiye kumva ibintu vy'imipanga bahagarika umutima bakagira ubwoba kuko nta numwe atazi ico gikoresho cari cagenewe gukora mu vy'indimo, nta numwe atazi ngene cakoreshejwe mu mabi atandukanye. Mu gihugu c'u Burundi caratevye kiratongora, mu gihugu c'u Rwanda carakozeho nyabwoko. Nibisanzwe aha rero nshaka gutanga umuco kubijanye n'amakuru RPA yavuze. RPA ntiyigeze ivuga ibijanye n'amakontenere y'imipanga yinjiye canke aho yinjiriye canke ibitigiri vy'iyo mipanga canke ibitigiri vy'amakontenere, ivyo vyavuzwe n'abandi. Amakuru RPA yashikirije ku munsi wa gatanu yavuze ibi mipanga iriko irahabwa bamwe mu gwaruka rw'imbonerakure bari mu makomine atandukanye y'igihugu. Twaratanze akarorero turavugisha n'imbonerakure ziri mu baronse iyo mipanga, abashobora kumviriza bo kumviriza amakuru yo ku munsi wa gatanu. Imbonerakure yaratanze ido nido ingene imipanga yatanzwe n'abayihawe. Aha rero nashaka kubabwira turafise ivyemezo vy'imipanga ubutegetsi buriko buratanga mu bantu, hariho n'amasanamu dufise. Ivyemezo simusiga mugabo hariho ivyo tutarashobora gufata ingingo gushira habona kubera ko nko kuri iyo mipanga dusanga handitse ko ibintu vy'ibitigiri ariko ibiharuro nta wuzi rero ko ivyo biharuro bidashobora gutuma bamenya abahawe iyo mipanga iri ku ivyo biharuro. Nico gituma rero kuko twebwe abaduhaye amakuru bose umutekano wabo uza imbere y'ibindi vyose. Ivyo rero nagenda babwira abarundi bamenye subwa mbere biba kandi subwa nyuma. Ivyo bintu none ndababaza iyo muriko murumva abantu batowe ibiziga imitwe yacitse umutumbu uri hagira uruhande umutwe uri uruhande, nta minsi 3 heze mwarumvise mu ntara ya Gitega amafoto yaraciye kuri za WhatsApp, mwarabonye umutama w'imyaka 70 batoye ikiziga iruhande umutwe bawukereye bawushize iruhande. Mwibaza ko babikoresha iki? Babikoresha iyo mipanga bahabwa. Rero nagomba kubabwira ivyo twavuze tubifitiye ivyemezo kandi ni mu ntumbero yo kubatesha abo bagabo. Ubu unyi deja twamaze kumva yuko bariko barasokora naho batanze iyo mipanga hamwe bagomba kuyisubirako. Vyo bavyiza barayikura mu banyagihugu kuko ivyo bintu twarumvise president w'igihugu avuga ku munsi mukuru w'abakenyarugamba avuga yuko bagiye guhimbonera kuri ibikoresho. Mbe mwibaza ko ari ibikoresho nyabaki? Yabahamagarira ngo kwama barikanuye ngo bafise inkota mu kwaha. Uwahoze ari umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD umushinga amateka Manase mwariyumviye ariko arahamagara leta n'igisirikare yuko bosubira kuronsa ibigwanisho imbonerakure. None mwibaza ko bavuga iki? Ni ivyo nyene.